D1 bimeze bite? Safi, nakwaje? Salama tu. Ko munkame fisi ibintu by'ibifu. Sindo arabona baba bakurikirana baba bashaka wao. Ngo nubw'inyumbati man. The fuck? Anyway, ni sawa. Lakini unapendeza. Asante sana. Mateka basarize murayabaha. Za murabatamwo. Ibintu ngo tumufatanye ndaya. Nabwene kandi Guriye modoka nka poster. Bikujahe. Kuba nikundira abadi. Yo abadiaspora bakunda cyane. Landry, hajya iyo ubonye hit song ubaze yuko uruhara ruri mu producer cyangwa mu director. Mu promoter wangu. Mu director cyangwa producer nta ruhara rufite. Stress of film vuga atazi kuririmba. Siko muvuga. Ariko mwagiriza ngo yarose promotion. Produce Stirozoph. Na amadesa iwanyu mukanyosha. Allo. Biri atatu gusa kuri Jibu. Jibu ni umuproducer wa mbere mwiza. Mugabo ashobora beat atazishisigura. Ariko bivaye na mood ari numva n'umusazi. Yumva miri ndumusazi mu buzima sanje mu muziki. Akora nk'ibintu kavuga ati ibintu nibiki. Amajambo atatu nayo kuri Eric. Eric Pro numwe muri ari muri ivyo babiri dufise bize. Tu parlais pas de français, on va pas faire l'interview. Non, je vais pas répondre. Moi je suis capable de poser des questions. Alors, pose tes putains de questions. Yo, Niam. Diplômé de l'université du lac Tanganyika en communication organisationnelle. Kumbe yize mu mwonga sumupkare. Ko mu Burundi tubaye ata music zihari cyangwa atabaririmbyi bahari baze ko ari igihugu cyuba kimeze gute. Sha cyo bakibishe from. Kubera yuko twe turokipa Barundi twashira muri mood windi nziza ugasanga nko Murundi yari yabuze ayo kujya iri ubusa umugo yumvise ate bibajyahe atahindura mind bro. Tugire top 5 y'abaririmbyi wemera batanu gusa. Satbi wa mbere Rinoji wa kabiri Fizo Azige babiri Fernando Dromati na Melanin. Sabidiri ko mabavuze ngabo sinanumwe ari. Yo ibaze ko se nabasani bacu ariko mu butu bwiye waranyice D1 bro iri benshi je abasani bose ko je mu journaliste wa mbere mu Burundi akorana n'abasani bose kabisa suppose ko atamuziko hari mu Burundi nijuru niryo batamuziko hari no mu juru tuzoririmba na Shetani ari umuririmbyi wa mbere bafise without music sinibaza ko ubuzima bushoboka umuziki udahari sinibaza ko hari ikintu cokoka. Bonjour la famille, nizere ko mumeze neza. Bivana mu merenda baramukije cyane ndabifuza amahoro n'imigisha mu miryango yangu bitegezwa kumera. Let me say thanks to Baba Gatkima kuri ni step made nababwiye this time around. My people, today is another day. Kuri utaragira subscribe, dutera iteka ugire subscribe kwa kundi handi nababwiye 2026. Step made zo kumazanira ibintu bigiye bitandukanye. Today is another day. Today ndele siku ya banga after banga. So guys, ladies and gentlemen, novuga yuko nka behind indirimbo rikiraza ni gisasu. Gwa mbere kwanza ku bantu mutazi byari byo Afro Kid ni account ndazi benshi murayizi amateka yarakoze tubanze ko tuba Felicity baruka gukwiza 1 million views mugura musi twabavumbuye ahantu hari kubera shooting ya clip imwe kuza so kintu ndakubwira nturambirwe back na mimi mutafresh sana ikintu cyose ndakubwiye uza kubonera hano ndagikesha cameraman wanje ari ikintu ndakubwira vraiment banze ugire subscribe kuri Step Media nababwiye 2026 tuje tutavyorosha uno musi bari muri shooting urabibona bana watu wameshanga kagasori kishima kagasori kaizegiwe n'Imana nzoko banda barondera exclusive interview so guys clip izo birimo Adric izo birimo D1 izo birimo ziza La Mamba El Pistola urabiteni El Pro. So guys, ladies and gentlemen, niryo jya mbere ngiye gura abasitari bakomeye sasa munsengere so cameraman dukoresha umwahigire ku muntu follow me reka duhere hariya hano narandiri ko napiga mistari pale bakunzi wa Step Media nishaga wambia mnaona Landry kwa yo wagwan umezere amarori nambaye mu kwanza amarori angagira abanze ambara amarori nikoma mvuga neza ngo ndondere kwanza amarori yanje kwanza okay aho irondera amarori mnafite amarori acha baze nongera badansa cameraman follow me badanse ragiye bro bimeze bite umeze neza kabisa wendo uza kubambika muri no clip ya nije kabisa yego ijya mbere ukoranye na oya nari umuntu yabwambikemo aho muzi gukorana nabo yego twize kutaza kudukora oya sino batasi twize kuza ebana yari binazobara amafi yazino vy'amafi cameraman guys, ladies and gentlemen, oya cameraman banza duhere kuri mama yake biko hayi
Hey. Zeneza. What I'm doing? Ndiko ndagiri. Oya nibisanzwe ko nawe tugusanze mu gikorwa mbwa ndifuze ko tuyaga. Okay. Aho nami ndakubona cyane bakuyagisha mbwa ntituzi ikintu jejwe muri kino gikorwa. Ndi makeup artist. Ubona utagitahura ni giki? Maquilleuse bon. Umusizi mu Kirundi badiko novuga. Nzi kubona nagira kuza kuba nka Slay Queen, bita Slay Queen. Non, Queen video cyangwa wewe nyene. Non, nakubwiye mu makeup artist. Queen video ashikajya. Je sais pas encore, mgira genre amaseti we ntaragera. Ariko nta kibazo ibyo jyambere ukoranye na. No yasi jyambere. Ntabwo bufise. Ndafise ubwoba kandi ibyo jyambere muhuye na. Oya nabwo bamfise. Ariko biraza kumera neza. Ya. Uratwiziza neza yuko niyashika kure nawe uzubifisemo uruhare. Bien sûr, je suis là. Quand même. Ya. Tugira gucya. Yes, gura babwiye ku bantu muriko muradukurikirana abakunzi ba Step Media. Cameraman egereza just nkenewe, hakenewe papa yake. Uramwita ni Adric. Hivi unaitwa rouge. Adric bikwa? Fresh. Umeze bien. Cyane kabisa. Ewa mzee. Sawa sema kaya juru. Mfanye kiatu ni sawa mvarisha si freestyle iko live Petit star. Ubekwa kana bibutse kwanza yuko no muri mzi wa mbere dufise. Wowe wa mbere dufise umwana. Afise ama miliyoni kuri YouTube. Njo uyu. No musari wa mbere avumye atari Bujumbura. Katwumve ndabivuye gute. Adric no musari wa mbere avumye mu Burundi atari Bujumbura. Kana kamenterenga hit ziyo anazi maintain yani. Kabisa. Abasani bose bavumye bashabimukira Bujumbura. Adric mweje ko ana projet. Mugeza kuririmba gusa abayigire ku muzinda. Zitege no kuri noje. Inoje ramanutse kumfuka amakara aya bara kuva muri no Bujumbura n'igikunda no mukayaza baramukumbura bakamubura. Adric n'abasacera caja ku muzinda. Ongea naye. Adric, bimeze bitega bza. Kabisa ndashima Imana. Bimeze fresh. Cyane kabisa. Uno musi turakubona uri mu bikorwa kandi ibikorwa bidasanzwe. Uno musi tukwanze turi muri 2026. Siko? Niki kintu kwanze gishasha apare yiki. Kindi kintu kikinuzi uri kuradutegurira gamsaza. Icyambere muzomanze murabikinye hama n'ibindi nzobabwira ntari. Ariko ku bakunzi ba Adric ndifuze ko ubwira abantu bako dukurikira message uri muri kino gikorwa. Bari yihe gamta. Ndabafitiye playlist nyinshi man. Kandi umwaka ni muremure yumvira umwaka ufise amezi 12 noti kiheze kwa mbere umva hacasigaye igihe kinini kabisa cyane. Arandiri nariko ndamubwira ati nagwa abasani bose abasani baruguru baje mu gisagara batarasubira kuduga. Double J n'umunyagitega Kiriku Wangozi Linoji Kayanza Bface Kayanza Satubi no ngaha Roriro igatsinda Fizo Imakamba undi Dramati Muyinga abasani bose n'abarugu uyu abakumuzinda kandi ari ngaha nyene kabisa aheje no kuri coding aje kumuzinda uyu kana kora amahit kabisa. Uno munsi turi mu gikorwa cha Afrokid. Awe nka Afrokid uyizi gute? Jende manager wayo wangu kabisa. Andi nakunda kubaza ati la fois passé bayiruka gushikana 1 million views kuri Folly. Ni niki gikorwa twitezege ko gishobora gushikana izo views? Urumva twebwe abaririmbyi akazi kacu no kuririmba hama kurabwa nako nuko bafana karero turindire turangire bizoza ariko ico tuzi ico indirimbo ni nziza ifise audio nziza video ni nziza nayo nyene urabona ko ari ibintu bimeze fresh kabisa. Rero abafana bari katurindire turako bazoyakira ariko twebwe ku ruhande rwacu nako tureko turagira uko dushoboye kugira ngo tuba mucakire neza kabisa. Cameraman awaze nakwambia ni banga after banga. Anitwa ni Eriplo biko mzee. Safi bro. Umeze neza? Good. Lakini vitonto unapendeza. Asante sana ji. Alinde kwambize. Umuja? Umita gute? Mubaze no bro naitwa aje? Naitwa ZFG bro. Unaitwa? Naitwa ZFG from Fashion Zone. Kabisa nje mbere wambikije abastar. Duhora dukorana turetse ko aba turi kumwe aribwo bwa mbere. Ndi muri Fashion Zone kuri Kamenge Trades kwa D1. Muri shop kwa D1. Eri promo koranye igihe kingana gute? Oya, no bwa mbere dukoranye nawe mu bya fashion. Yeah. Okay. Eri pro. Nora ibintu uri kurambara ni ibintu bari ko barakuramishije babitawe ubunyene.
kawaida cyane warakomveye mwisha ibi nibikorwa kandi bikorerwa muri fashion zone ntabwo ari magazine ntabwo ari biki nibikorwa bikorwa nanje nyene. Yes. Eri Pro, uno musi turabona muri mu gikorwa ca Afrikid. Levo passe bararonse 1 million views kuri indirimbo ya Folifo. Niki twitege yuko kiza kuronka 1 million views? Bon. Ntabwo ndi umupfumu nta nuko ndi Imana ari gikorwa ni cyiza. Nimba ari cyiza turibaza ko abantu bazogikunda bakagishigikira. Why not? We gonna hit 1 million views. Eri Pro. Abakunzi ba Step Media unamuona sasa wanamuita olele bama bavuza kelele. D1 bimeze bite? Safi, nakwaje? Salama tu. Ko munkame fisi ibintu by'ibifu. Sindo arabona baba bakurikirana baba bashaka wabo. Ngo nubw'inyumbati man. The fuck? Anyway, ni sawa. Lakini unapendeza. Asante sana. Okay, ninde yakombiza? Asi ndambara. Ariko je nganje niyambise ni fashion. Iyi modoka ni ya D1. D1 afise abantu ze urazika afise ishop yo yambika fashion zone afise n'umunamumwa amutinda bro ko ibyo by'abasa amateka y'abasarize murayabaha zamura batamwo ibintu ngo tumufatanye indaya nabwene kandi kakademu sasa umviriza uyu n'umunyakayanza Ewana yaramanutse muto yaramanutse wangu yaramanutse kwe niki kintu uwo muziko D1 muri ubunya TikTok akakanya numuhitimeka kandi ikindi kuronka 1 million views muri Trust Simatsi ko muri mbyara bikora bijye bisanzwe byo na million je yafanya ibe bitu yake bado oya ntarabikora ndo tumfelicite bro urumwe wala let me show you nije nakoze ngwizi tatu bana cyemera kwita screenshot abantu turaduha niwe wasije gusa ariko nu Burundi abarundi kabisa barabikora neza kabisa tugashimira kangibiza muhitimeka afise yari muri mbono kazoza afise ya shop ya ni shop ni ndifuza gukora ikintu kinini bro kabisa okay ariko banze mbivuge sibyo fashion zone ndafise ico nise fashion zone ndafise n'iyindi project nise sound zone izo zose zifise ibintu sound zone bigira management ziko zategura nabwo management okay sound zone ni studio izo bijeje kwandika indirimbo you see umusani ashobora gukora umuziki adahereye from the scratch avuga ati I wanna shine like ntarabye hasi ni karibu aze tumwandikira indirimbo nziza izogura yanditse na production yose full production asubiramwo the main vocal ariko hanini aba diaspora niba nkunda ariko D1 ducishizeho kujya indirimbo kubera abantu hit song mzi olele si unajua hit reka sha kabisa sinoreka kwirata ibyo mvuga ndiraba jana gupfanzi jana ndabana ndaba turavuga kuba nifitiye sponsor nka muposta bikujyahe kuba niguriye modoka nka posta bikujyahe kuba nikundira abadiaspora bakunda cyane. Okay, D1 you saw a hit song cyangwa hit song hagira uruhara runini rufite mu producer cyangwa rufite mu director? Sha agenda producer vraiment turakorana n'umu producer wese. Uruhara runini tuvuge ko kuri hit song ko umuntu aba rufite uruhara runini mu producer. Imana kabisa ni Imana kwa twige jewe ya producer yaba jewe turashaka kugisohora twumva ko kiryoshe ariko Imana itagihezagiye kikakigwa simple kabisa. Uri kura shootinga ibi clip muri mu bikorwa nk'ibi nibihe bintu bikugora? Ndiko shootinga video sha ntabyonzi byo umuntu andaba ku ruhande gora nkuvuga ati jari ibintu babiko birangora cyane muri sha ni vibe yandi bibayemwo n'umuziki ewana bro je kabisa bunibwo buzima bw'iwanje ndikuvuga nubwo byabyango sinshobora kubibona kabisa. Yeah, that's it. Twizere yuko itafika mbalingo Imana je buri muzi Imana imbere Imana irahezagira abafana bakayikunda Imana irakora mu bafana bakayikunda Imana irakorera mu boss bakayihezagira ibintu bikagenda neza cyane. Umva umuntu wibaha Imana kwe kutaraduha igi beat cha gospel bro we nkurikirana tugenda oya mvuze 2026 umwaka muziki irahari myinshi. Okay 2025 turabona nyinshi zitarasohoka bakora abona ifu kamwe kantu kagafana mu maso ni sawa na kibazo nzokoza ndakureka inge banzu mkwakwanyirize Arandri nilikuwa naongea na D1 hapa ananiambia kama twitege ko itafika mbali hivi. Ngoma ni kali kwa sababu ipo master alafu inasimamiwa na big brand Arandri Promora. Sasa kitu kinapaswa kuwa kikubwa kabisa. Arandri
ni banani ni wa ndugu zangu na ni wa dogo zangu yani. Okay Landry, hajya iyo ubonye hit song ubaze yuko uruhara ruri mu producer cyangwa mu director? Mu promoter wangu. Mu director cyangwa producer nta ruhara rufite. Stilezo film vuga katazi kuririmba. Siko muvuga. Ariko mwagiriza ngo yarose promotion. Muze Stilezo. Na amadesa iwanyu mukanyosha. Allo. Okay. Wakunzi wa Step Media nta kibazo shaka ugire drip check wenda tukumenyera ibintu by'abastar siko tukubitira ka drip check ku Valeria Mahera bariko ujama yetu hapa Timba yendi nawe muraza amaheri gugu dukurikira bataza muraza amaheri gugu na yambaye turasa Iraki zitatu Iraki zitatu iki ni gikomple nabaga sinishona hano iki ni gikomple iki gikomple iki gihagaze zose kwa ziva Tanzania nka sase nka arambaye 700 gusa rero umustirise vuga mwambika isheneti sheneti zinizi wanje zini bashiremo bakwambika ikiceni hare dushizemo ibinavyo eri plamba yo miliyoni wangu kabisa Landry banakwambia wewe uko big promoter wewe eri pro Muse muri video yambara impuzu ziyo misi yose nigera yamba kubera ipo yambaye nasubiza okay uvuze yuko yambara impuzu ziyo abatambara impuzu ziyo wabone bande barahari ni bande ni benshi ni nka bose eri pro wenyene uvuze ko yambara impuzu ziyo nasubiza turambereye tutuba eri pro nasubiza umva twaye impuzu akoze agiye muri shooting abayanga kabandi bantu baza kwambara impuzu kandi ejo ayibona handi nasubize ni kameze okay kabisa birazwi ndagihetse ariko nako dukurikirana baratwe turi mu gikorwa ca Afrokid nabibabwiye wowe ukubaza ati Afrokid majambo abiri umuvuga ko ari umuntu ameze gute cyangwa uvuga ko ari nk'ijambo rimeze gute rero si Afrokid ni Afrikid kandi nabwo boss nasoma boss yakara poni mari boss ngo ni Afrikid kandi Afrikid suga ni timu y'abantu benshi ni timu y'ababroka benshi baranyitse batanye twarabonye barigize no gukorana igikorwa bariko no gushikana 1 million views bro ni 40 ya Rinoji na Fernando bafite projet ya Madrid nga hamwe na mzee wa Musenyi na Wakayanza kuri tutatu kandi okay usuko big manager uyu sasa akifika projet osarimu uramuzi nawe ari iki vraiment araturira kabisa umwanditsi arandika kabisa Landry sambuko ni kwepa wenda pisa mbe Afrokid banilipe kwanza bro mimi para agent afifo sasa unataka sema aje kulipa kweli hawajanilipa wanipela yes bakunzi ba Step Media nkuko mubibona bari mu gikorwa ni clip imwe kuza kwa kundi handi Afrokid murabizi babikora neza cyane bafite 1 million views kuri ndirimbo for kwa mutayizi genda banze mugire subscribe kwa kundi hahandi uno musi nabadufitiye igikorwa ntabwo nzi izina ryacu ariko ndizera neza itakuwa hit song itakuwa ni D1 Adric na Eri Pro. So guys, kinidakubwira back na mimi mtafurahi sana. Yes, bakunzi wa Step Media nko mubibona ebana ni shoot ya kabiri. Clip imaze rovuga yuko nk'umusi wose uraheze ariko urabona yuko bikorwa biracari bikorwa. Tunize tugera mu ijoro clip taraheze. Nababwiye Afrokid igikwazanira hit song ni gikorwa kije kitavyoroshe. Murabibona abasitari bako mu misuko promo na Landry cameraman follow me. Numashaka kuvugana na Landry. Landry pamoja na Jibu. Landry wiko sasa? Ni best wangu. Kabisa amajambo abiri kuri Jibu. Jibu mu producer mwiza ariko kandi acafise vyinshi vyo gukora mugabo n'umustar. Niwe producer wa mbere mu Burundi. Kabisa. Niwe producer wa mbere ashobora gukora beat. Ngwino. Ndamuzi. Aguma kwebe. Wewe ni producer. Turi kumwe kana muzi. Amajambo abiri atatu gusa kuri Jibu. Jibu ni umuproducer wa mbere mwiza mugabo ashobora gukora beat atazishisigura ariko bivaye na mood ari numva n'umusazi. Jibu ni beat koze atazisazi ya Jibu ibintu Landry uvuze ko bivuze ko mu creator urinze kuba umusazi mu bintu yumva ndi umusazi mu buzima sanje mu muziki akora nk'ibintu ukavuga ati ibi bintu ni biki no mushaka gukora beat atazisigura akavuga ati okay nipatie piano mu machine chatuvita Afrorundi ndaba nkatuza ngumse quality yayo amajambo atatu nayo kuri Eri Pro. Eri Pro numwe muri rimvi ari muri rimvi babiri dufise bize
Muri bendi yoga. Andri atuyamariza na Eri Pro amajambo 3 kuri Eri Pro. Bari ivyo babiri dufise bize bafise amashuri kandi baciye ubwenge kandi bandika cyane bakabaza umutwe. bavuga n'igifaransa ciza ariko kwego bagenzi bibo batize bajibu barinoji barandi promoter usanga kavuga ibirundi gusa ariko naribi Eri Pro. Eri Pro. Bonsoir. Si tu parlais pas de français, on va pas faire l'interview. non putain Putain de merde, si tu parlais pas de français, on va pas. Si ouais, sinon msomi ouais. Pas de problème. Je suis capable de parler français. Non, restez ici, monsieur. Monsieur, restez ici, please. Ok. Il y a un problème. Si vous n'êtes pas capable de poser des questions en français, je vais pas répondre. Moi, je suis capable de poser des questions. Alors, pose tes putains de questions. El Pro, c'est qui? Tu veux savoir qui je suis? Je suis Ingavire Beneloge, natif de Kayanza. Yo, Niam. Diplômé de l'université du lac Tanganyika en communication organisationnelle. Kumbe yize mu mwonga si umupware. Ariko nta kibazo Eri Pro. Cameraman ngumwerekane fresh. Ngumwereka itara ya Eri Pro fashe turabe hariya ntayo. Okay, uno munsi duspose yuko mu Burundi ntabaririmbyi bahari. We baza ko Burundi bwo babayeho gute? Duspose ko atamuziko hari mu Burundi. Nijuru niryo batamuziko hari no mu juru tuzoririmba na Shetani yari umuririmbyi wa mbere bafise. Without music sinibaza ko ubuzima bushoboka. Abantu babaye bumvirizo baracura inimba n'umuziki abantu baryohewe bararirimba abantu mu guhimbaza Imana bararirimba na Shetani bararimbira Imana bararirimbira bro. Umuziki udahari sinibaza ko hari ikintu cokoka. Ariko ntaribi akajambo kamwe kuri Afrikid. Ikintu kimwe novuga n'abantu batahura sirago tugira mu gudahura sirago tugira bituma baha agaciro buri gikorwa cyose dukora mu gutahura uburemere bw'ibikorwa dukora bituma baha agaciro buri kimwe cyose dukora. Na director mveho ngira ndakugarukira ntaribi cameraman follow me Ani fresh. Yes, nkuko mubibona bari muri clip ni Afrikid ni indirimbo nayo babwiye tugeze mu ijoro turi saa 5 z'ijoro turacari gushutinga clip. So guys sinzi ibintu biruhisha ariko nababwiye Step Media akabangano bibira nyine Afrikid niwe nyine Step Media ni nawe yaduhaye kino kiraka boss. Okay atutoke ntaribi abana bako mukazi foke tubahiriza akazi k'umuntu turaza kubandanya ariko ntaribi Adiwan mbere yuko mutangura gushutinga amajambo abiri gusa kuri Afrikid. Yewana big up sana Afrikid. Si Afrikid na Afrikid. Usaka baririmbyi bose bambaye ngaho bambaye na brand ya D1. Fashion zone. Akantu kandi kahano. Yewana Afrikid kabisa. Afrikid ubawe cyane gose. Bitwayibona mu Rwanda kuri Bazizi wa Pacino. So rero ni opportunity nini. Hari kibazo na Eri Pro duspose ko mu Burundi tubaye ata music zihari cyangwa atabaririmbyi bahari baze ko ari igihugu cyuba kimeze gute? Sha cyo bakibishe from kubera yuko twe turokipa Barundi tukashira muri mood windi nziza ugasanga nko Murundi yari yabuze ayo kujya iri ubusa umugo yumvise ate bibajyahe atahindura mind bro akumva ko mu isi nziza na government yacu byumve yuko turabantu bafasha abarundi kuba mu mahoro meza kuba batekanye kumva ko ameze neza leta dushikikire kabisa. Yes akunzi wa Step Media narababwiye kagasore kishima kagasekazi gari muri shoot ni kikogwa ko kirabera hano. So guys kintu ndakubwira back na meme turaza kubaha amasanamu ameze neza cyane. So kintu ndakubwira zenga Illinois agira nari heno supportinga kwera karazi ko manager wiwe ndinga jarashigikira ari kibazo nabajimeje kwaza D1 suppose ko mu Burundi ata music hari ubaze ko cyo ari igihugu kimeze gute nta mustare nta ndirimbo nta kibazo ko cyo ari igihugu kimeze gute muzu nambaye igugwa 300,000 panaro gusa ivyo ndakubagira ndura Jamini yaga ndakwambia 300,000 izi papa mu Burundi ntazihari iyo ni sate nibisanzwe
iyo ni sateri bisanzwe kabisa amarori nga Madrid je ngwa mu miliyoni moto kabisa tuvuge yuko wambaye neza kurusha nambaye umuziki gusa cyo nakandi kazi mfise ngo batari umuziki kabisa tuvuge ko babarushije kwambara n'abari muri clip birazwe aje ntantu wonyegeranya bro je abana je nambaye kuva kera wa akibaze ka turindire rino jikumbura umunota umwe gusa wabita gute uni MC director mkali sana kozi ndimo ya Rinoji ariko ntaragira ko ndamubrandinga ntarakinira brand yanje kubera ko turacabiraba yes nkuko mubibona Landry ariko arashigikira cyane ariko aratanga support sana muri kino gikorwa kiro kirabera hano twitega inyungu ya Landry yo birihe muri kino gikorwa jewe nuko abantu bose bako barakora kandi ibintu bikagenda neza nta kindi kintu kandi je ndahembwa na Afrikit iyo projet ya je magara projet za Afrikit hama nkakora projet igitangura gushika ihere hamiheze nkacamemba okay Landry uno munsi urumwe mu bantu bavuga yuko ushigikira cyane umuziki w'indondi lakini atujui sasa Landry eske abikora kubera iki ndabikunda umuziki warankunze gutuko je ndawukunda kora ko je nize electricity ndumu electricity ariko nisanze mu muziki kumesha makuru na politiki naragerageje ariko byaranze okay tugire top 5 y'abaririmbyi wemera batanu gusa Satbi wa mbere Rinoji wa kabiri Fizo asige babiri Fernando Dromatina Melanin Sabidiriko mabo bavuze ngabo sinanumwe ari yo ibaze bose n'abasani bacu ariko mu butubwiye baranyice Diwane bro iri benshi je abasani bose kora ko je mu journaliste wa mbere mu Burundi akorana n'abasani bose kabisa ariko umukobwa wa mbere aboneka muri cameraman Kobis hello beautiful mvugishe mugambo nomenga akora mpiga make up sindo cameraman Landry shaka umumbarize wenyene bibaza mabujani sawa twegeze guharira n'umuntu hari umukobwa yitwa Mbarianita nimbarinde tweze guharira n'umuntu bavuga ko rero wawa ndababwiye ati oya hari undi mukobwa washobora kuba hawa kubera ko yabonetse muri video nyinshi mbega iyo mubonetse muri video sivyo baba babarishe canke no gukunda umuziki w'u Burundi bien sûr baba baturishe ntibagora gukora video zitatu canke zine kwa rivyo batandukanye kandi ukaguma ari wa mukobwa nyene abantu bingora ko deja sanzwe nkunda umuziki kandi ndanabikunda bose mu muziki w'u Burundi turakenera ibintu byo kwiteza imbere aya video fixe n'akazi nimbarakazi murafise umugwi mwamuhuriramo canke ishirahamwe canke ibindi bintu bishobora kubafasha mu gihe muhuye n'ibibazo ivyo onye amashirahamwe nta bihari ariko nibaza ko cyo bari ikintu ciza tuvyiyumviriye wibaza kuri video vixen bibaza jewe nibaza kuri jewe ko ari ibintu bisanzwe kandi taco bitwaye kandi ari akazi mu bundi ariko biracaboneka nabi still ako murakwiye kuri ikori nimba arakazi kuri ikori wavuze ko arakazi mukwiye kuri ikori rero mbwa muzori ikori atanishira mu office c'est ça Simwa ya mutu ariko tugufelicite hamwe botanga ama award kubigeme bakoze neza mu myaka iheze nibaza ko buri wa mbere merci avuga ko video vixen yo muretse ama video batera madani ivyo wazo ko urazinga kabisa sorry tugedariye